madame. Hewe izi spaghetti wadusumiye ko ziryoshe zikarenza waziguriye he? Yo ahanyene mugiheta ni spaghetti iyacu. Spaghetti iyacu zifise uburyohe niko duhingurirwa ngaha mugiheta na Baravuga fresh food fission. Wego kiri ikigo c'urwaruka kitiriwe Yozefu Mweranda bafatanije na entreprise blessing product nyine mu kigo c'Abafurera bene Yozefu co mugiheta. None spaghetti yacu zihingurwa mu biki ko ziryoshe zikarenza? Nta kindi zihinguwemwo atari binyantete ibi twirimira ngaha iwacu. Yo hewe nibiki karire wa mukobwa wawe agize gute? Spaghetti yacu araziyola kuyagasa utiyolagura mwana Bikira Mariya agira amagara meza isi yagiye kukuronderera uti nta wundi aronderera. None musingana umugabo yiyemera. Spaghetti yacu ifise akahe kamaro ku magara y'abayifungura? Yo yuzuyemo ntanganguvu isanganye ngaburo ndemamubiri ibyunyunyu bikomeza amagufa amavitamine yose yakabaye nka vitamine B, vitamine E n'ibindi byinshi. Musingana tugusaba ikintu iki uzoza tugurira kenshi spaghetti yacu. Shusha amazi n'ubu ndashitse ukaba utuzaniye spaghetti yacu nukuri uyu munsi tutaguheka. Mwabyumvise spaghetti iyacu yamaze kudushwara ngaha iwacu. Ni imfungurwa iryoshe yoroshe guteka kandi nikenera ibirungo byinshi. Spaghetti iyacu muzisanga kuri Galerie Saint Joseph ku Kirato mu bihororo Chez Dorine Igitega, muzisanga kuri kontinere ya Paroisse Magarama kwa Camarade, boutique Saint Joseph Imwaho mu Kibumbu, Ingozi mu alimentation atandukanye nka Aston City, Chez Pasteur iruhande ya Ecobank, Chez Dismas Misoko. Nimwakire na telefone 61 14 ubusa 9 82 canke 79 56 54 53 n'ahandi tugiye kuhashika. Spaghetti iyacu tamira mutamone ntamegwara migwa.